ejo twahuye n'umuntu kuko yari yabonye publicité amarero ndamubwiye ko nzoja muri iyi nama cyangwa ati twizere ko muzoza mutuzaniye amazina y'abiba icyo abantu biteze les facilitateurs c'est la conclusion à laquelle le public et l'opinion s'attendent aussi. Ukazosanga umuntu ashaka gutunga ibintu birengeye akibaza ngo niryo terambere, ahari agasahura akibaza ngo niryo terambere. Ibyo yokoze a 100% akoresha amafaranga kugira ngo bikorwe neza, akabikora a 30% bigakuba nabi, entre temps akazoba ariko ariteza imbere aritungisha. Urumva rongera muri bana bafasha kurondera inyishu yawe abyakire byatwawe n'abandi abemborose n'abexporse kuvuga ko miliyoni 3 z'idolari zaragiye kandi turavye mu bitabo abemborota n'abexporta kugira ngo umuntu ashobora kubabona ndagira batse ko hano dekade kore cyane de mere pratique mu fasha tukaraba twasinye amasezerano ya miliyoni 500 y'abantu so miliyoni 500 rero baro ya 60 kwijana ndashima na ko 300 yasubiye iwabo aho tubona abonetse icyo fasha ari muri gihugu kugira batera imbere kuvuga ressources naturelles nk'ubutare hacari mu bantu turafite akarero ko ngaha muri Kongo. Mama kwizera inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Hewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza ingufu kububakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cyane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu byananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Mbere y'ikintu yazaje yavuze ministre wa finance ejo twahuye n'umuntu kuko yari yabonye publicité amarero ndamubwiye ko nzoja muri iyi nama cyangwa ati twizere ko muzoza mutuzaniye amazina y'abiba icyo abantu biteze les facilitateurs c'est la conclusion à laquelle le public et l'opinion s'attendent aussi. C'est une coïncidence qui est dans l'opinion, donc c'est pour dire que c'est un sujet vraiment d'actualité. Pour qui me tiennent à cœur. La première chose, tunavuga ibiharuro batweretse aho mwerekana ko kuva mu mwaka wa 1985 gushika 2018 amafaranga cyangwa imitahe yanyerejwe kuye mu Burundi ngana n'imiliyari 5 n'igice naciye marura ku mwaka nasanze ku mwaka hagenda hafi miliyoni amajana 2 z'amadolari nashingiranye amaro rero yaduha mu myaka 5 twabandaraye twatwayironse twose n'ikopesha umuntu no mubara amafaranga menshi cyane muco mwongera muvuga ko 60% yayo arayanyerezwa aja aciye muri surfacturation kuduza amabeyi bivuye hanze no kugabanya amabeyi byashowe hanze ubu 60% yazambiye yagize 5 n'igice ni hafi miliyari 3
urumva rongera muri ko nabafasha kurondera inyishu yawe byaciye byatwawe n'abandi abemboruse n'abaexporuse kuvuga ko miliyoni 3 z'idolari zaragiye kandi turavye mu bitabo abemboruta n'abaexporta kugira ngo umuntu ashobora kubabona nagira batse ko hariho dekore cyangwa domere pratique mu fasha tukaraba nakugaruka yose mugabo hasi tukavuga tuti guhera no munsi ndahagaze icyo cyane parce que ce sont les chiffres qui parlent et c'est de l'évidence ikigira kabiri mwongeye muravuga yuko n'aya mafaranga turonka nk'imfashanyo yo gukora imigambi amaproje n'ibiki ku idolari rimwe turonka dukoresha amasente 4 amasente 6 agasubiye azanaye gacengira ko ejo mugenzanje wa finance turi kumwe twasinye amasezerano ya miliyoni 500 y'amadolari so miliyoni 500 rero haro ya 60 kwijana naciye mbona ko 300 yasubiye iwawe twokora iki kugira ngo mu by'ukuri amafaranga aje atugirira akamaro aha rero ugiye kubiraba ingena amastructure y'amakontra aba meze cyane cyane mu makontra dukora mu mafaranga bari hanze hariho deregre on est soumis kugira bati iyi marché zo ko mukunzo ko bana televiziyo internationale dafise imyaka 10 ndimuye kontra ndimuye ko umurabo ma televiziyo internationale kugira bati ibikoresho bazokoresha imashini n'ibiki bazoza bagizaniye muri uwo harura amafaranga nyine bayashizemo ugasanga amafaranga ubahaye kuri ibyo bimashini baje bizaniye baca batwara wari kugura imashini by'iwawe ugaca bisigara ngaho ni ukuvuga ko ibiciro mu by'ukuri bishishikara kuduha dukomfort bitwugurura amaso rero tubone kuko mu by'ukuri ibyo mwavuze nibyo gusa ariko urwo birateye ubwoba nimba mu miliyoni 500 twasinye ejo twatahanye 200 gusa ikibazo urakoze murakoze cyane bose ku muryango nitwa Niyubire Gratien Patiri nkaba n'umuyobozi ku rwego rw'igihugu w'ishyirahamwe COPED Conseil pour l'éducation et le développement nuraza kukeguka cyane bose aka kanya na cyane cyane iki kiganiro mu rurimi ndetse ndacishamo amajambo y'igifaransa. Pour moi, c'est une occasion de réveiller nos consciences. Réveiller nos consciences dans quel sens? La fuite des capitaux d'Afrique, c'est un problème qui touche avant tout les Africains. Vous l'avez dans le débat à Haoui. Vous l'avez dans le débat à Haoui. Avec le réel, c'est tous les efforts fournis par le gouvernement qui a Burundi ou Kenya. Mwese kugira dushaka gushikiriza mbona yuko la fuite des capitaux est aussi liée à une certaine mentalité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Mbona yuko dushyira n'urugomo gutunga no gutera imbere. Ukazosanga umuntu ashaka gutunga ibintu birengeye akibaza ngo iryo terambere ahari agasahura akibaza ngo iryo terambere ibyo yokoze a 100% akoresha amafaranga kugira ngo bikorwe neza akabikora a 30% bigakuba nabi entre temps akazoba ariko ariteza imbere aritungisha. Ibyo rero bigatuma ibintu twubaka usanga n'ibirama ugatuma n'ibigega bitinjiramo amafaranga kuko yo kwinjiye ariko ugasanga amafaranga y'abantu imifuko y'abantu iruzuye. Nicyo gituma rero nabona yuko la fuite des capitaux il est lié aussi à ce problème de mentalité, une confusion n'uvuga ngo dufise aho dusanga twibaza yuko gutunga ari byo terambere ukazosanga inzego nzifise uburyo bukwiye mugabo abantu barongoye izo nzego bafise ibirenze. aho rero uvuga ni iki kiganiro ni réveil de conscience kuko à la fin des comptes
murabona yuko naho abantu baba batunze gute amabarabara ari yayandi amazi ataye ariho atamatara ataki les conditions de vie z'abarundi ziguma ari zazindi canke z'abanyafurika. Ico cari ca mbere. Ikindi na ca kabiri, la fuite des capitaux ni aussi un problème politique. Iyo abantu boshoboye kwinvestisa bakisunga amategeko mugabo n'amategeko adacuya atavunagura aborohereza bakakora imigambi yabo neza bakazotanga amatagisi neza, ivyo oye biratuma vyotumye abantu batiyumvira gutwara amafaranga hirya no hino kuyabikayo canke kuyakoresha kugira ngo bakore imigambi yabo en dehors de leur pays. Ari naco gituma rero mbona yuko iyo fuite des capitaux c'est aussi un problème politique. Ndazi yuko mu kiganiro mwavuze muti une mauvaise gouvernance facilite la fuite des capitaux et la fuite des capitaux facilite aussi une mauvaise gouvernance kandi je nivyo. Ari naco gituma rero ikibazo kica kija ngaho mbereye kuri ivyo bintu bibiri, fuite des capitaux, un problème de culture aho dushyira hamwe gutunga no gutera imbere ukamengo nicyo kimwe, fuite des capitaux, un problème politique. None qui doit promouvoir la lutte contre la fuite des capitaux? Ninde canke twokora iki pour lutter contre la fuite des capitaux? Ikibazo canje nico. Murakoze. murakoze cyane ku muryango. Nitwa Dr. Daniel Kumana. Nishimiye cyane iki kiganiro nzafasha kureba abandi nafite Professeur Leonce atubwira leta y'Ifrisko. Umuntu aribaza ati mbega ikibazo nibajije turavye l'histoire l'Ifrisko du bihugu bito bito, mbega hariho reglementation internationale ihana leta y'Ifrisko canke irekura kubaho. Nibajije nti hariho fuite des capitaux aho zija arazwi. Yevwe hariho aho mu bihugu zivamo babifasha. Umuntu aribaza ati mbega le retour iyo y'amahera yibwe hariho amategeko mpuzamakungu afasha kugira ngo ibihugu ayo yavuyemo ayo agaruke afasha ibihugu bacu cyane nk'uko economiste wa finance yabivuze epiyeri ntabwo nyine kuko umuntu aribaza ati amahera yaje arazwi kuyagarura birakunda kuko umuntu ashobora kubibaza ati ntabwo nabo bandi nabo nyine bafasha kugira ngende bohana n'amategeko mpuzamakungu mbega ariho. Kino kibazo nibajije umuntu ko umuco ikindi naco ni context au niveau macroéconomique aho tubona henshi habonetse icofasha n'igihugu kugira batere imbere kuvuga les ressources naturelles nk'ubutare haca haza abantu tubafise akarero ko ngaha muri Kongo aho bigaragara yuko amahera aba muri ubwo ubutunzi kandi bw'ibihugu bwashobora aho tuvuga turagera organisation yagenze turabona ko l'Occident ifasita cyane igaterwa mu bihugu habonetsemo ubutunzi kandi bica bituma ibyo bihugu bidashobora guprofita de cette richesse. Mbega none ko mwavuze ko les institutions de projet tuvuga FMI, Banque mondiale biriko biriyumvira kuraba yuko ifite des capitaux yohagarara. Le contexte de l'instigation de guerre civile bitwaje novuga démocratie kuko biramaze kugaragara yuko na démocratie uko amatora aza
hacazamo ibibazo nk'uko n'amategeko kinyegeje mbega au niveau international niwe mwegere hariya hariho ikintu kigaragara hari ishyaka riboneka yuko biriya bihugu ishyaka yuko by'ukuri ibihugu bya Afurika bitera imbere cyane nabyo birafasha kugira ngo rwabutunzi bw'umwuga buja mu makosa on ne peut se donner des effets à vous chercher seulement tant que tu es là pour vous mettre une information ici, il faut que vous pouvez engager à l'école de la vie des capitaux, le bâtiment de l'argent des capitaux. Il y a un service qui a été créé, le service qui vient de prendre la parole. Donc, ça peut nous aider. La CNH en enseignement financier. Donc, c'est ainsi dans l'argent qui a été c'est un combat qui est facile est-ce qu'on va tout ça la troisième intervention, c'est sur la sous-facturation. La sous-facturation des importations, c'est faisable, c'est possible. Je crois que c'est le phénomène qui nous prend beaucoup, surtout au niveau des minéraux, des ressources naturelles. Ça doit être le canal le plus important qui nous érode les capitaux. Mais la surfacturation des importations, je ne sais pas, si dans les travaux techniques que vous avez réalisés avec vos équipes techniques, je ne sais pas si vous êtes parvenus à faire des cas pratiques pour voir effectivement comment ça se passe côté de la surfacturation des importations. Collecter les données, les analyser, ce que vous ne faites pas seulement les économétriques théoriques, que vous êtes en train d'aller des cas pratiques pour pouvoir acter de façon concrète comment ce canal de sous-facturation des exportations, surtout les ressources naturelles, les minéraux, le café, le thé, parce que c'est un exportation qui est très bon. Du côté de sous-facturation des importations, il y a aussi le côté de la douane qui peut être compatible avec cet aspect-là. Ça peut ne pas être totalement vrai. Et la dernière intervention, c'est sur l'entreprise satellite. On a trouvé ici aujourd'hui, il y a quand même des entreprises qui sont enregistrées en île Maurice, qui va opérer ici comme une filiale d'une société qui est enregistrée en île Maurice. Et quand on fait des investigations, on trouve que cette société n'existait pas en île Maurice. Mais c'est pour des fins d'évaluation fiscale. Donc c'est une constitution, c'est des cas qui existent. ubu urumva ko bindaba cyane ibyo Professeur Leonce yatubwiye. Hari abavuga yuko kugira uhindura ibintu baza guhinduka kugira uhindura ibintu. Haracika akashika 60 Afurika ibihugu byinshi bimaze kwikukira kandi ibi mwakoze ko documentation scientifique biboneka tuba tubivuga. Nashaka amaze mutwigo bakoze igituma bwa muri Afrika tudashobora guhindura ibintu kuko abazungu les gouvernements occidentaux depuis l'Empire romain bariko baradomina isi kandi bagiye kuzohagarika hatabaye izindi ngufu. Nashaka amaze rero igituma imyaka yose tudashobora guhinduka tugahindura ibintu cyane cyane ubutunzi dufise tukabukoresha twebwe nyene ku nyungu z'abenegihugu. Turabashimiye mwebwe mwese muri ko munadukurikirana. Ihangiro ryacu ni ugutuma abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Agaciro Media. Ejo tubasaba rero nugira subscribe canke s'abone kugira ngo dukwize umuryango w'abarundi barenga 100,000 bafashwa biciye muri bino biganiro.